Fanny Lavine ace series nziza urugo Ameda arafise intore ntiri Sabas arafise ingaruka sivyo abo bantu batatu rero ninde muntu umwe yotwara trophée kugira ngo kuri izo filime zitatu oya cyangwa ntashobora yiva ubwiza no gutagata kwa Nigeria ni biboneka neza yuko bidasanzwe shobora kuba ari kishuga dadi kiko kiramutama imitayi ukiri muri bimwe bituma Nigeria atarongo chawana kuronka amafaranga uzi yuko byose ajya na sugar daddy asesha neza umuntu ubwiwe afise ngaha kuko sugar daddy naho umufise ntago hamisi yose bisaba rero yakuhaye uyavyaza umusara ni Nigeria batangiye kubona igikorwa ca mbere gikozwe baravuga ati bwa mbere yari yaragiye turamugarukana muri game ubugira kabiri tumuzanye muri game aciye abona yuko aciye yibona amabere n'igisusu watanguje gwiwe bazohera nk'ifu y'imiji amakuru ya 3fa n'ubucuti bwa 3fa na Nigeria ifashe gute muri kano kayi makuru ni meza cyane ni meza muri 3fa n'ubu niyo navayo parce n'abantu bakina filme nabo muri 3fa nta muntu twatanguranye yavuyemo bose turi kumwe n'uwo bagomba kuvamo ni kuzindi mpamvu apana guza n'ibiki oya kigarukire ngaho suwa Fanny brand bavuga kabisa another day another blessing reka ndavuga ati bonjour cyangwa bon après-midi bonsoir bivanye naho uherereye ni MC Ivan mutima wa Burundi kuri micro za Sabaut Media TV imisi yose na hose tuba tubafitiye abatumire bagiye batandukanye benshi mu bari ko barakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye tubabazana kugira ngo uko biri kose mushobore kuryoherwana natwe ngo twayibemereye tuzokora ibyo mushaka apana gukora ibyo dushaka abavyi bamwise Inamuco aka Nigeria aka Mama La aka s'il te plaît numwe mu bigeme muri industry ya 257 cyane mu gisata cy'amareresi anavuga neza yuko ariko agerageza kwiyubaka ndetse ariko yubaka n'abandi benshi bagiye batandukanye Nigeria twiko tumenya cyane kuri filme umukenyezi aho ubona neza yuko ariko atanga inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye biciye mu muga wiwe w'amareresi no musi rero tumabazaniye irigira kabiri kuri Sabaut Media kugira ngo dushobore kumuyagisha kabisa araberewe asa neza aratesa Nigeria ndakwakire mu bwami bwa Sabaut Media merci ndabashimiye cyane ko munyakira kugira kandi ko tumaze gukorana rimwe bya mbere vraiment kandi yuko ikiganiro twakoranye ni kimwe mu biganiro byakubise amajus menshi kuri channel yanje yes arukunya n'Imana ibyorosha ugasanga byashuje yes rero murakoze kunyakira yaje tuganire yamvuze yandondoye ya asigaye ndatura ina makuru ya meza cyane ububerewe cyane umustiliste w'abana hajyora wibuka uvuga mu kiganiro yuko wari umustiliste w'inzoya abandabivuga cyane kandi vraiment merci abantu bavuga n'abavuga baranshorera nkabasanza mugira bakasanga mu isoko n'ubujeye nkumva ran telefone ngukorera hehe akansangaho akanshorera ntatufise no kandi hamwe kandi hanashorera kuko sinavyamana byose ya nukuri ndabashimiye bivuye ku mutima kabisa wow kabisa ibihe bya Nigeria biriko bigenda gute muri no misi bashobora bigenda neza bigenda neza cyane uko ntari ndavyiteze ya bigenda neza ari ukuntu nyene Imana icishamwe imiyaga ugasanga ibintu ko bigenda neza bikagenda neza gusumba uko wavyiyumviye ya buri Imana ntibayimenyera buri gihe yo ikora neza mu kwitse neza rero ubona amasipurize kabisa hari abantu benshi usanga batega imitego abandi ugasanga bariko baraguharurira imisi kuri Nigeria bimeze gute oya ivyo ni ibintu
iva ntigira nitaho kandi nawe we udakwiye kwitaho kubera bajya nabo baguharurira iminsi nabi yabo ntayo bazi siko kubw'ivyo rero irya mana bazi kwibagirira neza bashobora kwitsitara ugasanga wewe uciye ukigira neza no kubarusha rero umuntu antega iminsi ubwo bari muri misiyo yiwe na satani sindamutaka umwanya kuko umugosi dukorera ntabaruka wowe namba ushize imbere mu maboko y'Imana aucun jour twigeze tubona Imana itsinda hana rimwe rero ubwo wundi abafise umwami akorera umuntu mudakorera umwami umwe ukwiye kuja muri competition uzobahemba so rero umuntu antega iminsi sindamwitaho untega iminsi kandi nawe yawe atayoze aboro n'abantu batigera bampangayikisha mu bintu byose mbajewe jewe nyene ku giti cyane kabisa hari umuririmbyi akunda kuririmba ati abapapa bakuze kudutwara ibebi birahara ati ubwiza no gutagata kwa Nigeria ni biboneka neza yuko bidasanzwe shobora kuba hari igishuga dadi kiriko kiramutamo imitayi ukiri muri bimwe bituma Nigeria atarongo chawana kuronka amafaranga menshi uzi yuko namba sanabi namba saneza ni misarura y'amaboko yanje ndafise n'abantu babifuza komererwa neza nta muhedari bifuza ko noroherwa ariko nabo niyo bishitse kandi bakancora nk'umuntu dufite ngo yancore nko muri 2020 ayo mafaranga no bashobora kuba tarahera ibintu byose ajya na sugar daddy asesha neza umuntu ubwiwe afise ngaha kuko sugar daddy naho umufise ntayaguha misi yose bisaba rero yaguhaye uyabyaza umusaruro sivyo ko ata muntu yayampaye namba nsa nabi byose ni mu maboko yanjye namba nsa neza byose ni mu maboko yanjye ariko byose Imana ibiheza ngira antuka tuvuge rero yuko ata muhedari ashaka kuba nk'abahede mugaba kandi sugar daddy cyangende usiconzi ryari tubyitege ryari twitege mariage ya Nigeria ryari parce que hari stati yawe meruka kubona muri no minsi irenganye abari umufana yavuze ati ikicuki abantu bo munyakabiga ni bakiwa ujya muntu uyu rumara post ifoto acha yandika n'umunyarwanda ngo ariko se abasore barabahe asira abasore barabahe nawe ucura mwishura ati barandaba ntibamenya ntibanzi ariko nyene ntawamenya usanga uri muri babakobwa bakunda kubengana rega ina abakobwa babayeho neza babayeho like birondera n'amaboko yabo akenshi abahungu turakunda kubatinya no kubera iki tuba tubona umenga nyene baraturenze oyaje akanwavuze ko kubenga simbenga kubera ahajya baza bose ni wi baza ryari kantumbwire ko batazawe barahagaze yaba navuye ku isoko na cyane akaroke urakaza yaba ntavuye ku isoko na ngo wirongore na makuru ufise jewe nari nkukumbuye yiva nari nkunyotewe ntumbwire duherukana dukina ngo ndishuka mami wawe ivyo byaragukomeye guys duherukana dukinira mu gakundi karaho hariya ndi ari gishugama cyane cyane ndiko nagusigatira kaka video we kageze he nako mwifise naco nagashiramo kwe wow I love you too kabisa bakunzi ba Sabaut Media ni Nigeria benshi mwamenye kuri Inamuco mu mafilme agiye atandukanye ariko uno munsi tuza kuvuga cyane cyane ku ireresi nziza cyane ndetse iriko igarura imitima y'abantu benshi ireresi mwese mwamenye kuri umukenyezi wayi why not yes urakoze cyane kuvuga ku kintu kijanye n'umukenyezi ndetse kandi uraza gutuzopinga link hasi umuntu ashobora kuba kuri Sabaut atarayiraba acayiraba umukenyezi ni filme yanje ni série nziza cyane irimo histoire nziza cyane yigisha cyane bivanye nuko umuntu abona ibintu nuko yanarize ibintu hari abantu baba yarabihiye rero biragoye kumukonvenka ko yo kiryoshe kuko nanjye ibintu byose biryohera kandi abantu baryohera yani iyo projet yanje ya mbere kandi vraiment ndagushimira umuntu wese afise icakora umuntu wese yagize icakoze kugira ngo igeze ahigeze abantu mudahengeshanya kufata mu mugongo
nukuri hari bihembamo nkabona umenga natawe nkabona umenga sinibona hondi ariko nkabona umuntu aserutse intumwa y'Imana rero nukuri ndabashimiye cyane ukuntu mukomeza kumva hafi kandi Yesu abahezagire cyane ihutire kwiraba ica kuri Inarijera ya isa neza cyane tugeze kuri episode 6 sinzi ikiganiro aho kizosohokera ejo hirya yejo hazosohoka episode 7 ari vraiment Juzi Simbi irikira kurikirana cyane ariko ni Inarijera batangiye kubona igikorwa cya mbere gikoze baravuga ati ubwa mbere yari yaragiye turamugarukana muri game ubugira kabiri tumuzanye muri game aciye abona yuko aciye yibona amabere n'igisusu watanguje guyiba bazohera nk'ifu y'imiji commentaire cyanye ugucika intege bivanye n'ibyo abantu bavuga kuri Inarijera yavyakira gute yakomejwe n'iki muri runo rugendo rwo rwa film parce que mu mezi angahe gusa YouTube channel yawe maze kugira ku babone barenga 1011 12 bigomba zuzu n'urugendo rudasanzwe kuba YouTuber ku bantu basanzwe bazi imvune iri mu ma YouTube channel ibanga ni irya hino umuntu bw'Imana ya ari kintu gutse ubona ari nka muri game ntabwo nigeze mvamo kuko nta hantu nakoziganira mvuga ngo nabivuye gusa narahatse nabyo nagerageje kubalance ibyunguka kuko jana umuntu ahantu ubona atakigenda ntabwo kuhatemuka nyene okay banza kuraba byinshi ko ari ikintu cyazova rero icyo gihe cyangwa ubishyira mu bindi bintu mbona umenga birakase okay ariko cyasanga nabyo ndabikoranye n'ibi ntacopfa ntabwo atenge ngaruke kuko naho nibonye ngo naguze ngufite ikintu cyangwa ngo ngengure ugire ikintu mu nyungu wanje oya hasuko byagenze naragiye inama nakora neza mu gutekana nta muntu ushwanye abo twari kumwe bashikiye kumva bimeze neza ubu rero ntabwo bafise oya kandi sinadukora abantu babandika iminsi ngo guca tuvyereka abagabo kubera ico ndi coco nta n'umuntu n'umwe ari mu nzira y'iterambere abura abantu baranezwe banaje ko ntabanezwe umuntu wese ahanganye n'ibyiwe baje kabisa wese ahanganye n'ibintu tutariko turajyaniranywa hirya no hino hari abantu benshi baba biyumvira ati Inarijera twaratumubona muri team ya 3 Films ni umwe mu bakinyi bavuga yuko bakina neza ndetse bari barigaruriye imitima muri 3 Films ariko ubu amareresi yiwe ntagicaho tunakimubona na cyane yuko mu ntango ya Inarijera ya YouTube channel yiwe yari en collaboration avec 3 Films amakuru ya 3 n'ubucuti bwa 3 na Inarijera ifashe gute muri kano kanya makuru ni meza cyane ni meza muri 3 n'ubu niyo navayo parce n'abantu bakina filme nabo muri 3 nta muntu twatanguranye yavuyemo bose turi kumwe n'uwo bagomba kuvamo ni kuzindi mpamvu apana gusa n'ibiki oya ndarukire ngaho ruba ni brand bakunda ni brand Inarijera nayo kandi ni yindi ibintu tugomba kuza turafata ni status tugomba kuza turafatanya bisa higeze nanje bisa hongeze naho ndikwandaje kandi bisa hirikiraje rero tumugomba kubona jewe nyene nanaka mubona kujya nyene ariko kandi tuze turakoresha imvugo mbabarira amatwi cyane sivyo hari ikiganiro nabonye wakoze ku kinyamakuru kiraho uravuga ati nta bishasha nshobora kuba narabonye cyangwa sishobora kuba narabaye surprise kuvyabaye mwivavanura rya 3 oya narabihakanye sinigeze nemeza ko twavavanura oya turacari kumwe ahubwo gusa na karorero natanze navuga ati niyo byoshika muri rusange umuntu agomba gutangazwa kuko na kandi karorero natanze apare yacu agomba gutangazwa gutangazwa n'igihugu kitaragurikira kuko iyi si twese turahemuka tuhemukiwa ya abantu benshi bakunze kuvuga ati kumbure gukina amareresi ni bimwe mu bintu byongereza umunezero ariko bitinjiza
birinjiza ukuntu vyinjiza bitwara cyane ugomba kugira discipline cyane iyo ufise discipline kugira abantu bakagira confiance rero iyo ufise abantu nibo bafise ibintu kubaza gusigaye kabisa uno munsi haje nka entreprise ikugize umu brand ambassador borganije competition baguhaye trophée bakavuga ati ino trophée yihe hagati y'abantu batatu bariko barakora cyane yihe Fanny Lavine uyihe Sabasi Nkurunziza wongere uyihe na Medemani Rakiza wisunze kubikogwa canke kugira ubonana umumwe wese bakagushira muri jury iyo trophée utanandi nta muntu numwe ari karakora cyane raporo y'uwundi nta n'uri karakora buke raporo y'uwundi kuko ndisire ko bataguye ku kintu kimwe kuri ibyo nabyo ushobora gukora cyane ugakora bibunda agakora buke agakora byiza cyane cyane kuvuga rero iyo trophée yongora gutanga mu gihe batatanguriye rimwe hanze ndeke urumva mu gihe batatanguriye rimwe umuntu wese afise igihe cyo yatanguyemo afise style yiwakoramo usanga afise n'impamvu ariko akora uko ariko arakora iyo novuga ati hanaka tange bo nyene uri muri jiri nyene kandi nta n'iyindi mpamvu nyene yo kuja hariya na hariya yo gusigura ibintu birebire utegerezwa kuyiha umuntu umwe bobanza bakatubwira programme zo bariko barakorera ko ntibabona ko nakari karakora buke dufate Fanny Lavine afite series nziza urugo Ameda afite intore ntindi Sabasi afite ingaruka sivyo abo bantu batatu rero ninde muntu umwe yotwara trophée ugira ndi kuri do film zitatu oya icyo kigezaho nashobora iva kabisa ina hari abantu benshi bakunze mu Burundi turakunze kurambirwa n'ama série umukenyezi ufite projet yo kwibandanya gushika kuri partie zingahe ushikiheze uzohera ryari sinzi naje ushikiheze naje sinzi igihe izoherera umuvuduko yatanguranye niyo ikigeze ko kandi shaka kuri umuvuduko yatanguranye ntara kimwe kigeze gihinduka kuko yatanguye n'uyu munsi kabisa abenshi barakunze kuja muri no cafe babandikira bagira gute inarijera niwe yandikira filme cyane byose muri rusangi byose ni naha ni CEO ni uri CEO kabisa guys ndanabibutsa neza yuko behind camera ndi kumwe n'umusaza twa Joshua Laya X Laya ni giki Josh dane uko ukoresha ikiganiro mucyo ukoresha ikiganiro uzobimbaza y'injiri kuri gikoresha X Laya ni cameraman ni uzokimbaza rero nawe ukoresha je ari mu cameraman w'ubuki ari karakora umukenyezi nyuma yuko warayifise yihemukiye ya umuhakazi rero nubwo agorana si cyane ni yangeso yabo nyene so cameraman kabisa ina abajene benshi muri kino gihe bariko barakora ama mariage ariko aho ubona neza yuko bariko bakora ama mariage bakiri bato cyane tutugeranije n'ama mariage twahora tubona kera aho wasanga umuntu agiye kubaka afite 35 ku muhungu ku mukobwa ugasanga nawe nyine afite muri iyo myaka ariko ubu a 18 20 21 22 25 bariko bakora mariage ku bwinshi abona nkaho umenga bari muri competition inyuma y'imisi mike yakoze mariage agaca habaho ama divorce wibaze ko izo divorce ziva kuki mu bisanzwe ubu mariage uzuzumve niyo umuntu arimo kugira ngo afise projet ya mariage mariage ubu ni projet y'izindi iyo projet uyikora ku myaka okay wayo bishoboye kuyikora iyo projet ishobora kufungukira canke ikaguhombya nk'izindi zose rero ntaco no bigereranya projet nyene ihombyira homba yungutse kandi kunguka ntibiraba imyaka reko byakundiye barabikora byankera barabigira kuri wewe nko kugira nka ministre wo gwaruka niki kumva ubimiriza abajene cyane nyene ko ntamubaye akabisa turiko turangiza ikiganiro cacu hari commentaire nigeze mbona mu minsi yaheze ati abantu ba minisante wasanga ama prudence bariko baraherereza bayingingiriza abanyagihugu atari ubu ama prudence ugiye no kuyagura ku botike basikiye bayadandaza nka saporo na ntuze n'amakike binyegeje cyane
ati none kweli ati mubona ivyo bintu bitariko birasubiza inyuma ugwaruka no gutwongereza ibigwara byinshi aho kanwa kabose ari gihe bihora bishika ukumva wo gukoresha pedance mu buzima bwa misi yose wanagura ikirato bo reka tubivuge bibavure parce que birakenerwa yuko rimwe na rimwe dufata akanya kugira ngo dushobore kwigisha ugwaruka muri rusange ngo birashika kumva no ikoresha kuba mvuye oya ahubwo kintu kijanye na pedance bakugaruka ndetse no kumva bigisha ibintu ngo turwanye si nabo rerutse kubu ariko kandi abajene bubu bariko bitwara nabi ku rugendo ruteye ubwo ariko cari gihe ciza cyo kubyigisha ya tuzofata umwanya tuvyigisha kabisa mu masegonda 10 ugira ico ubwiye abafana ba Sabaut Media abafana ba Inarijera ndetse ugire n'ico nabasezeraniye kumbure kabe nk'agasezerano. Yes mwimi segonda 10 uvuze bakubashimira aho bagejeje bakora nabo baragukurikirana narabibonye suko ufise ibintu biryoshe do special bigaragaza urukundo bagukunda ya naho bakufuza kandi kugeza nanje rero ndabasezerera no Kenyezi series ntazigana n'abacereza n'umusu nzoyibaha ku mwanya isohoka shaka Vendredi hane veo mani heza genda shira kuzosohora kabiri mu nyimba ni Vendredi yes nongera kandi abibutsa yuko ca kiganiro cinyabutatu kigiye kugaruka kuvuga cyane muzogikurikirane muzogikunde muzana amasije yanyu byayatako ibyo byose birafasha n'ibyo by'ubudance mu yaravuze uwo mugabo yaravuze ibyo uwo mugabo yaravuze Inarijera nagushimire cyane yes mwakoze kuntumira kabisa asante sana